Mwaramutse bakunzi b'inyigisho Rhapsody de Realite mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa mbere itariki 20 Gitugutu mwaka wa 2025. Tubanze tubifurize indwi nziza, indwi y'umugisha, indwi yo gutera imbere. Duhere ku gice ca mbere kijanye n'ijambo ry'uno munsi, ukugwaho kw'ivyaha kw'ibihe bidashira. Ijambo ry'urufatiro dusome mu gitabo c'Abanyefeso gice ca mbere ku murongo w'indwi. Havuga ngo muri we niho duhegwa gucungurwa n'amaraso yiwe, niko guharigwa ibicumuro vyacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Mwari muzi yuko Bibiliya itadusaba vy'ukuri gusaba ikigongwe Imana. Ikindi, Imana ntabwo yategekanije ikigongwe canyu mu buryo ubw'abantu benshi bibaza, ahubwo yakoze ikintu ciza kurushiriza. Yaduhaye ugukugwaho ivyaha. Ikigongwe bisobanurwa kwirengagiza, bisobanurwa yuko amakosa canke ivyaha vyakozwe n'uwagirizwa biguma vyanditswe, biguma bizwi, ariko ntabakivyikoreye ngo ahanwe ku bwabo. Uko niko abantu baharira, ariko sivyo Imana yakoze muri Yesu Kristo. Isezerano rishasha riratujana mu kuri kwagutse ko gukugwako ivyaha. Mu gitabo ca mbere ca Yohana igice ca mbere ku murongo w'9 hatubwira ngo niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kose. Ariko ijambo mu Kigiriki risobanurwa ahanye ngo kubabarirwa, ariko mu kuri afiemi rivuye muri Afesis. Iryo jambo nabwo risobanurwa vy'ukuri kwirengagiza, ahubwo rigomba kuvuga ngo kwigiza kure, guta vy'ukuri, canke gutandukanya n'ikintu kanaka. Ivyo nivyo gukugwako ivyaha, atari kugirirwa ikigongwe. Imana ntabwo yaretse ivyaha ngo bigumeho hama ngo ibababarire. Oya, yarabikuyeho vy'ukuri, yarabikuyeho, yongera iranabifuta. Niyo mpamvu tutabandanya dusaba ku Mana ikigongwe. Muri Kristo ivyaha vyacu vyarakuweho, vyarogejwe, atari ugufukwa. Urupfu n'uguhambwa ndetse no kuzuka kwa Yesu kwatanze ikiguzi cuzuye c'ivyaha, bitujana ku gutsindanishirizwa kwanyu vy'ukuri. Bamwe baravuga imirongo yo muri Matayo, Mariko canke Luka kugira basigure ugutahura gushimikiye ku kigongwe, ariko inyigisho za Yesu nk'ubwo butumwa bwiza zivuga ku bantu bari bakiri munsi y'isezerano rya kera, imbere y'urupfu rwiwe n'izuka ryiwe. Ariko ubu rero turi ivyaremwe bishasha muri Kristo. Imana nta kintu na kimwe yibuka ku bijanye n'ivyaha vyanyu. Dushobora gusoma mu gitabo ca kabiri c'Abikorino gice ca 5 ku murongo wa 17. Havuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bihise, vyose biba bicitse bisha. Mwarejejwe, mwaratsindanishirijwe, kandi mwaratunganijwe. Nihahezagirwe Imana. Tuje mu gice ca kabiri kijanye n'isengesho ry'uno munsi, dusenga duti: Data mwiza, ndagushime kubw'ukugwaho ivyaha kw'ibihe bidashira naronse muri Kristo Yesu. Ntambukira mu muco w'ubugororotsi bwanjye, mu gihe icaha n'inkurikizi zacu bidafise ubuganzana kumwe kuri jewe. Mbayo mfise icizere, nezererwa ubumwe atakintangira hamwe nawe, mw'izina rya Yesu, amen. Twizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya: Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye Mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo.
twakure kuri 61 40 ubusa ubusa 14.